Tubashimire ko muzindutse murumviriza ijwi rya Amerika. Radiyo ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41. Mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu, kuri mwebwe mutwumva muri Kigali na FM 93 n'ibice bitatu i Karongi. Ikaze makuru yo muri kino gitondo mwateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na Diana Nininahazwe. Mu Rwanda umunyepolitiki atavuga rumwe n'ubutegetsi bw'ico gihugu Victoire Ingabire avuga ko kugira ngo amahoro arame aboneke muri Republika Demokarasi ya Kongo, ibihugu vyo mu karere k'ibiyaga binini bifise impunzi bikwiye kuja mu biganiro. U Rwanda ruravuga ruti hari ikibazo cya FDLR, Uburundi bukavuga buti hari ikibazo cya Red Tabara. Igikwiriye gukorwa rero nge kumbibona nuko buri gihugu cyose kuko gifite impunzi ziva mu kindi gihugu bigateza ikibazo, hakwiye kuba inama ibiganiro ku rwego rw'akarere. Uyu ni Madame Victoire Umuhoza Ingabire ho mugambwe Dalpha Umurinzi utaremerwa n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Muri Kongo, Colonel Makanika yatwara umurwi watwirwaneho urwanira inyungu n'umutekano w'abanyamurenge yarayaguye mu gitero ca drone bitaramenyekana uwakigavye. Turabigaruka ko handi hato aha muri Amerika. Umushikiranganje ajejwe imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu avuga ko atazokwitaba inama y'ibihugu biri mu murwi wa G20 izobera muri Afrika y'Epfo mu kwa 11 kuno mwaka. Igituma muracumva handi hato, sangwa ikaze. Nongere ndabahe mwaramutse ndanabipfuriza ikaze makuru yo muri kino gitondo. Tuyahere muri Uganda. Kizza Besigye umunyepolitiki atavuga rumwe n'ubutegetsi bw'ico gihugu ejo yararengutse mu kiringo c'umwanya muto muri sentare y'igisivile iri Kampala yasa n'ufise amagara make. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Fidel Niyongabo. Kizza Besigye yaserutse muri sentare mu gihe abamuburanira bariko bagerageza gutuma arekurwa. Umucamanza yatangaje ko amagara ya Besigye atarameze neza kugira akurikirana urubanza rwiwe. Besigye vyagaragara ko amagara yiwe atameze neza. Yapfunzwe kuva mu kwezi kwa11 mu mwaka urangiye w'2024. Yaciye asubizwa n'imodoka mu ibohero ricunzwe cyane ku mugwa mukuru wa Uganda Kampala. Ukubandanya gufungwa kwa Kizza Besigye kuriko gutuma kamo k'abamushigikiye kuko yorekurwa gatera kiyongera. Baragabisha ko akeneye kuvugwa kandi ko yotegerezwa kuvanwa mu buryo apfunzwemwo. Angaza ko ico mushikira ari mu munyororo bishobora gutuma haba uruhagarara rwo kwiha inkumbi mu gihugu. Umuryango wiwe watangaje ko yatanguye kugarariza gufungura mu ntumbero yo kwiyamiriza ukubandanya gufungwa kwiwe. Sentare nkuru ya Uganda mu kwezi kurangiye yafashe ingingo ko sentare za gisirikare zidashobora gucira imanza abasivile. Batangaje ko we n'abandi bagirizwa hamwe ivyaha muri sentare ya gisirikare bari kuba barekuwe buno nyene. Abategetsi b'ubutungane bavuze ko bariko barihweza ivyemezo bafise kuri Besigye kugira bamwegeke ko ivyaha muri sentare y'igisivile. Fidel Niyongabo ndurakoze na nayivuze mu ncamake y'ano makuru. Umushikiranganje ajejwe imigenderanire ya Amerika n'andi makungu Marco Rubio ntazokwitaba inama y'abashikiranganje bajejwe imigenderanire y'ibihugu biri mu murwi wa G20 urikiyemwo ibihugu biteye imbere n'ibiriko biratera imbere. Iyo nama izobera muri Afrika y'Epfo mu kwezi kwa 11 uno mwaka. Marco Rubio asivye iyo nama inyuma yo kunebagura Afrika y'Epfo avuga ko ico gihugu kirwanya Amerika. Fidel Marco Rubio ntazokwitaba iyo nama inyuma yo kunebaguye Afrika y'Epfo. Igihugu kizokwakira iyo nama inyuma yaho atangarije ko ico gihugu kirwanya Amerika. Aho kuja mu nama y'abashikiranganje bajejwe imigenderanire b'ibihugu bigize umugwi G20, Marco Rubio kuri wa gatatu yatahutse muri Amerika avuye mu rugendo rwiwe rwa mbere mu karere ko mu buseruko bwo hagati bw'isi. Yari ayoboye abategetsi bari baserukiye Amerika mu biganiro n'abategetsi b'Uburusiya ku ngwano muri Ukraine vyabereye ku mugwa mukuru wa Arabia Saudite Riyadh. Umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Amerika Marco Rubio yaravuganye n'abashikiranganje bajejwe imigenderanire b'Ubufaransa, Ubudagi, Ubutaliyano, Ubwongereza n'umutegetsi mukuru ajejwe imigenderanire mu ishirahamwe ry'ubumwe bw'Uburaya. Hari mu ntumbero yo kubacira ku mayange kuvyo yarahejeje kuganirako kuri uyu wa kabiri n'umushikiranganje ajejwe imigenderanire w'Uburusiya Sergei Lavrov, nkuko vyatangajwe n'ubushikiranganje bujejwe imigenderanire bwa Amerika. Ditezwe ko abategetsi bakomeye baserukira ibihugu vy'Iburaya co kimwe n'umushikiranganje ajejwe imigenderanire w'Uburusiya Sergei Lavrov n'uw'Ubushinwa Wang Yi bitaba inama y'abashikiranganje bajejwe imigenderanire b'umugwi G20 izotangura kuri uwa kane mu gisagara ca Johannesburg. Amerika izoserukirwa n'abategetsi bo ku rwego rubayabaye.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turacabandanya n'amakuru y'irya nino kw'isi. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yiyamye cane Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky amwita umutegetsi w'igitugu adakoresha amatora. Thomas Kamirindi arabandanya ino nkuru. Ibi byaturutse ku magambo ya Perezida Zelensky wavuze kuri televiziyo ya leta ye ko Trump yibera mu isi y'ibinyoma no kuyobya ukuri by'Uburusiya. Nabyo byaturutse ku ntimba ye nayo yatangaje yuko Ukraine itatumiwe mu biganiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Uburusiya kuri Ukraine kuwa kabiri muri Arabia Saudite. Avuga ko afite impungenge ko bazarangiza intambara mu buryo bugushamo Ukraine. Nko kumusubiza, Perezida Trump yanditse ku mbuga nkoranyambaga ati nkunda Ukraine, ariko Zelensky yakoze akazi kabi cyane k'ishyano. Yatumye igihugu cye gishwanyuka na Amerika ipfusha ubusa amadolari miliyari 350 mu ntambara yo muri Ukraine. Asoza avuga ko Zelensky ari umunyagitugu wanze gukoresha amatora. Bimeze bite? Volodymyr Zelensky yatorewe manda y'imyaka 5 mu 2019. Andi matora y'umukuru w'igihugu cya Ukraine yakagombye kuba yarabaye mu kwezi kwa kane k'umwaka ushize w'2024, ariko guverinoma ya Perezida Zelensky yayasubitse mu gihe kitagenwe kubera intambara Uburusiya bwayigabyeho mu 2022. Hagati aho Thomas, Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin avuga ko igihugu ciwe gikeneye gukora kugira ngo icizere kigaruke hagati yacu na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ntumbero yo guhagarika ingwano muri Ukraine. Fidel Niyongabo arabitubwira. Perezida Putin yabwiye abamenyeshamakuru mu gisagara ca St Petersburg ko yashimishijwe n'ivyavuye mu biganiro vyo ku rwego rwo hejuru vyabaye kuri uyu wa kabiri hagati y'abategetsi bakomeye ba Amerika n'Uburusiya muri Arabia Saudite. Putin yavuze ko ari intambwe ya mbere kuvyerekeye kunagura imigenderanire yatosekaye hagati y'igihugu ciwe na Amerika. Yongeye avuga ko gutorera inyishu ibibazo bitari bike harimwo ica Ukraine bidashoboka kiretse ukwizigirana kwiyongeye hagati y'Uburusiya na Amerika. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin mu vyo yatangaje kuri televiziyo yavuze ko yifuza kugirana inama na Perezida wa Amerika Donald Trump. Yamara yatangaje ko iyo nama ikeneye gutegurwa neza kugira ibe ngirakamaro. Ibiganiro vyabaye kuri uyu wa kabiri ku mugwa mukuru wa Arabia Saudite vyari biyobowe n'umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Amerika Marco Rubio n'Uburusiya Sergei Lavrov. Vyari ibiganiro vya mbere bikomeye hagati y'ivyo bihugu bibiri vy'ibihangange kurusha ibindi ku isi bibaye mu kiringo kirenga imyaka 3 inyuma yo Uburusiya uteye Ukraine mu mwaka wa 2022. Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru muheje kumva n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi3 akaburungu radio yacu VOA@com, adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na X ni VOA radio yacu. Mukanya ni mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Amakuru mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika tuyahera mu vy'umutekano wa Republika ya Demokarasi ya Kongo. Umukuru w'umurwi watwirwaneho uharanira inyungu n'umutekano w'abanyamurenge Colonel Makanika yaraye yishwe. Abarwanyi b'uwo murwi bavuga ko yahitanywe n'amasasu drone yarashe mu birindiro vyabo birahitwaga Kangara, ni muri secteur ya Nganja, aha ni muri territoire ya Fizi, intara ya Kivu y'Epfo. Abaguye muri ico gitero bose hamwe ni 6 barimo rero Colonel Michel Rukunda Makanika. Bamwe mu banyagihugu baba mu Minembwe babonye iyo drone bavuga ko yaciye mu kirere ca Gahwera ija kurasa ibirindiro vya twirwaneho, haba igisirikare ca leta ya Kongo canke iyindi mirwi igwanira muri Kongo. Nta numwe arigamba ico gitero cahitanye Colonel Makanika n'abandi 5 mu bari kumwe. Uyu yarwanira twirwaneho mu kwita ku mutekano n'ubusugire bw'abanyamurenge bakunda kubangamirwa n'abarwanyi ba Mai Mai. Colonel Michel Rukunda Makanika muribuka ko yahoze ari umusirikare mu gisirikare ca leta ya Kongo FARDC kugera muri 2020 igihe yitandukanya na leta. Uyu muyobozi watwirwaneho yishwe mu gihe abarwanyi ba M23 babandanya gufata ibice bitandukanye vyo mu ntara ya Kivu y'Epfo. Inyuma yo gufata Bukavu mu mpera z'indwi heze, M23 yigaruriye kandi centre y'ubucuruzi ya Kamanyora ku munsi wa kabiri.
tukivuga ku vya Kongo, igisagara ca Uvira kiri mu buseruko bw'ico gihugu kiramaze imisi cumvikanamwo urwamo rw'amasaso n'ububisha butandukanye. Ibindi kwino nkuru na mugenzi wacu Fidel Nyongabo. Ababa mu gisagara ca Uvira n'abategetsi baho batangaje ko habaye ubusahuzi n'ubwicanyi bw'abantu batari bake. Bavuga kandi ko ibiziga by'abantu bishwe byari mu mabarabara. Bamenyesheje kandi ko abasirikare ba leta bafashe ku nguvu bwato kugira bahunge baciye mu kiyaga Tanganyika. Bongeye bavuga ko abanyororo bari mu ibohero ryo muri ico gisagara batorotse. Abagwanya ubutegetsi bwa Kongo bo mu mugwi M23 bateye bagana igisagara ca Sange kiri hagati ya Kamanyora na Uvira inyuma yuko bigaruriye igisagara ca Bukavu mu mpera z'indwi irangiye. Bari bigaruriye igisagara ca Kamanyora kuri uyu wa kabiri w'indwi. Amakuru atangazwa avuga kandi ko abanyagihugu bo mu gisagara ca Uvira batekewe n'ubwoba. Umwe mu bategetsi bo mu gisagara ca Uvira atashatse ko izina ryiwe rimenyekana yavuze ko abantu bariko baricwa mu gihe ubusahuzi bukogwa na bamwe mu bagize FRDC na Wazalendo. Fidel, ico kibazo c'umutekano muke wiriwe muri Uvira ejo, mugenzi wacu Tim Ishimwe yakivuganye ko na Boss Muyoboke, umwe mu bayobozi b'ishamwe ryitwa Shikama rivugira abanyamurenge ari muri Uvira. Umutekano umeze nabi cyane, dufite umutekano mubi nubwo tuwugizemo iminsi cyane, ariko wabaye mubi cyane uhereye ku munsi wa na gatanu. Niwo munsi guverinoma ya Sud Kivu cyangwa se ya province ya Sud Kivu yatangiye kutugeraho hano bahunga. Uwo munsi batwiciye n'umusore wacu, umusore witwa Nzayiramya Fidel. Guhera uwo munsi umutekano wacu wakomeje kuba mubi cyane kugeza umunsi w'igitondo. Uwo musore uvuze yishwe nande kubera iki? Yishwe n'abita Wazalendo, abo twebwe twita abamayimayi. Abamayimayi no bamwishe ubwo yaratembereye yavuye muri quartier agiye mu yindi bahita bamurasa bamuziza ko ngo ni M23. Mwabwiwe n'iki ko ari bo bamurashe? Bamaze kumufata arabatumenyesheje ko bamufashe. Mu gihe dutangiye guhamagara inzego z'umutekano, ubwo deja twabonye bamaze gushira foto yiwe kuri rezo sosiyo, bamaze kumwica. Ubu tuvugana muri kano kanya umutekano umeze gute? Hari amasasu ari kumvikana aho ngaho re? Amasasu guhera uwo munsi wa gatanu yabaye menshi, twayarayemo na niposho twayiriwemo tuyararamo. Niyinga ntabwo abantu bigeze basenga, abantu biri mu masasu kugeza umugoroba. Amasasu yagabanutse ku wa mbere no ku wa kabiri. Uyu munsi amasasu yatangiye saa 12 za mu gitondo kugeza ubu nyina amasasu karavuga. Ndetse habaye ku manywa, ubu mu masaha y'umugoroba batangiye kwinjira mu mazu, batangira kurasa abantu babasira mu ngo zabo, bakurira ibipango bagakibuka indani bakarasa abantu. Ubu ngubu dufite inkomeri, abakomerekejwe n'abasirikare ba FRDC. Ico nico kibazo dufite, ko barahura n'umuntu bakamunyaga, ndetse nta n'uwo banahuye nawo mu mihanda. Ubu noho bigeza babasanga mu pango iwabo. Bari kubabwira impamvu bari kubica, cyangwa mwebwe mutekereza ko impamvu abo Bazalendo cyangwa se FRDC bari kwinjira mu ngo z'abantu bica impamvu ari iyihe? Impamvu cyane tushobora kuvuga ko ari umuco wabo no kunyaga no kugira nabi, byo ni bisanzwe. Hano iyo bageze mu nzu wenda ibyo bashaka ntibabibone bahita bakurasa. Ni ukuvuga rero ko ntabwo mutekanye? Nta mutekano tugize iminsi ine dukingiranye mu nzu udasohoka, nta muntu ugera ku isoko, nta mudamu uja guhaha, nubwo ufite umurwayi ndumujana ku bitaro. Utekereze kuva iminsi ine irashize tumeze gutyo, uyu munsi wa gatanu abandi barasohoka bakagera iyo bagomba kugera, ariko twebwe ntidushobora gupima. Ariko uyu munsi nandi moko nabo bapfuye, uwo basabaga telefone cyangwa ikindi kintu ashobora kuba afite amafaranga ntayatange vuba bahita bamurasa agapfa. Hapfuye abasore bamwe tuzi duturanye hano tunakorana imirimo isaba. Nta bantu bari guhunga? Abahunga barahunze, abandi barahunga bafite inzira yo kuja Bujumbura, ariko twebwe nta ouverture nimwe dufite. Tidushobora gufata inzira ije Bujumbura, n'Abazalendo bari mu nzira, tidushobora kunyura inzira plane ngo tuje ahandi ari hose, tidushobora gufata imisozi. Ubuhungiro bwacu ni mu mazu indani, ubu ngubu nayo batangiye kudusangamo. Niba muri mu mazu aho mudashobora gusohoka, mufite ibyankenerwa, ubwo no kuvuga amazi, mufite umuriro w'amashanyarazi, mufite ibyo kurya, mubayeho gute muri make? Ibyo ngibyo ni ikibazo kigoye, kuko ntabwo twagiye tugera mu rugo rwose ngo turugeremo, ariko ntabwo abantu babayeho neza. Abantu ntabwo bafite dabora amazi ntayo dufite. Kura barashe haute tension, ari amasinga manini barayarashe kugira babone uburyo biba. Ubu ngubu turi mu mwijima. Hanyuma ibiryo urumva sinshobora kuvuga ngo abantu bose babuze icyo bafungura. Hari abantu deja bari biteganyije bafite icyo bashobora gufungura,
hari n'abandi badafite n'icyo bashobora gufungura bishwe n'inzara bashonje cyane. Hari amakuru avuga ko hari imirambo igenda igaragara ku mihanda y'aho ngaho muri Uvira. Hari icyo waba ubiziho? Imirambo yagumye kugaragara kuva ku munsi wa gatanu ubwo abazalendo bicaga ingabo za FARDC kandi bakicana gutyo bitwa ngo barakorana. N'uyu mwanya mutoya bamaze kwica abandi basirikare ahanga mu mujyi ba FARDC. Iyo mirambo yose iracyari mu mihanda. Ku manywa barasha abandi basore Mulongwe, aho ni muri quartier nyine bita Mulongwe. Mu mwanya nibwo barashe undi mudamu wacu umunyamurenge ubungubu yajanywe ku bitaro. Usibye ko twabuze n'uburyo tumugeraho ngo tunamuheze n'amaraso kuko akeneye amaraso, ariko nta buryo ubutabazi bushobora kumugeraho. Umuyoboke, none kugira ngo wumve mutekanye murasaba iki, muragisaba nde? Kuvuga ngo twumve dutekanye nuko dushobora kubona abatabazi. Mu mwanya wose tutarabona abatabazi, abantu barashobora gushira umwanya wose kumva ko abantu bose bashize. Abantu bose bashobora kubikira mu mazu bagashira. Abo twatwizeye ni FARDC, urumva ko rero yatangiye kwinjira mu bipango igenda irasa abantu ibica. Boss Muyoboke, ndagushimiye cyane kuba wemeye kuvugana Ijwi ry'Amerika. Kweri kinone umutekano bandanya gutituka muri Uvira, aka kabazo mugenzi wacu Team Ishimwe yakabajije Etienne Mberabagabo aba muri ico gisagara, aca musigurira ko mu biriko birawutitura harimo abasirikare ba Kongo bahaye inkoho abarwanyi ba Wazalendo n'abanyagihugu. Umutekano hano ntabwo umeze neza kuva kuwa gatandatu ubwo ingabo zamaze guheza abitwa Wazalendo intwaro n'abasivile abafurero n'ababembe. Yego umutekano wahise uhinduka hano Uvira ndetse no muri Plaine de la Ruzizi yose, batangira gutortira abantu, bafunga imihanda, inzira zije Kamanyura zirafungwa, inzira zije Kazinzira zirafungwa, amaporo barayadiprowingaho abitwa Wazalendo, ndetse mugabo batangira kurasa n'abantu ngo bigere ku cyumweru n'iyinga ihari bahinduka Abazalendo bahinduka abasirikare ba FARDC. Bavuga ko nta musirikare bemerera n'umwe kurira bato cyangwa se kuva muri Uvira. Ubwo umusirikare wese uvuye kuri linye y'urugamba za Bukavu bahita bamuhagarika bakamuhaka intwaro, yabyanga bakamurasa. Abazalendo nibo baka intwaro ingabo za FARDC? Yego, Abazalendo nibo baka intwaro ingabo za FARDC. Yahereye muri Plaine irakomeza biza gukomera cyane hano mu mujyi wa Uvira. Abazalendo batangiye kumenansa etat-major ya gisirikare hano Uvira, abasaba intwaro ndetse bashaka no kuzifata ku mbaraga. Biranakomera, batangira guhiga uwitwa Umututsi wese, nibwo barashe umuhungu wacu witwa Fidel arapfa. Kwese duhita tuja mu mazu, ubu nta muntu usohoka. Abasirikare batangira kurwana rero n'Abazalendo. Kuva ejo bundi kugeza uyu munsi mbaye nkubwira aya masaha, nta muntu uba mu gipango, ni isasu mu gitondo bukira. Abasirikare barasana n'Abazalendo. Abazalendo bariyempoza ngo nta musirikare uhunga. Abasirikare nabo bafitemo ingomeri, bafitemo abapfuye bakeneye kudeplase bohereza Kalemi. Uko uri kubona ibintu bimeze ubu tuvugana, uri kubona umwuka hanze umeze gute nk'umuntu wenda ushaka nko kubwira nk'umuntu udahari? Hatabaye ubutabazi bwihuta kubera kuko abasivile bahawe imbunda batigeze bacyo mu formation, ibintu byazagira ingaruka zikomeye, byatinda kuko abagabo ndi bafite na uniform ya gisirikare ngo barahunga. N'abantu bari mu makaritsiye n'abana batuye mu base, hatabonetse ubutabazi cyangwa se izindi imbaraga zisumba zihari, ibintu byazagira amapfa menshi cyane, ingaruka nyinshi mu baturage batuye Uvira. Turasaba kuko inzego z'umutekano zakomeza kwita ku baturage, bitari ibyo Uvira yakwibagirana muri carte geographique. Niba uvuga ko umutwe w'Abazalendo wasubiranyemo n'ingabo za FARDC, mwebwe muri abanyamurenge ariko muri abanyekongo, ni ukuvuga ko FARDC nk'igisirikare cya leta nicyo cyari gikwiye kuba kibacungira umutekano. Ubu ngubu ntabwo umutekanye, murumva ubwo butabazi muvuga murabushaka kuri nde? Aho bigeze urabona leta yakiri byose, izi n'ingaruka ushobora kuvuga n'ingaruka za mauvaise gouvernance z'ubutegetsi bubi. Aho bigeze situation abaturage bafite ba Uvira, AFC bareme 23, turasaba ko yakwihuta ikarengera abaturage batuye Uvira. Ijwi ry'Amerika. Mu munota umwe gusa uramenya amakuru y'Afrika kuri radiyo Ijwi ry'Amerika buri munsi.
reba videwo y'umunota umwe ku ijwi ry'Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku ijwi ry'Amerika. videwo y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afurika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'ijwi ry'Amerika. Adresi ni VOA Radio Yacu. Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru yacu tuyabandanirize mu Rwanda. Inyuma y'ingingo ya leta y'ico gihugu yo kwanka imfashanyo y'Ububirigi, Victoire Ingabire, umunyepolitiki atavuga rumwe na leta y'ico gihugu, asanga guhagarika imfashanyo ari umuti w'igihe gito. Mu kiganiro yagiranye n'Ijwi ry'Amerika, Victoire Ingabire avuga ko hakwiye ibiganiro ku rwego rw'akarere k'ibiyaga bigari hagati y'ibihugu bifise impunzi kugira ngo amahoro arama agaruke muri Kongo. Yavuganye na Venuste Nshimiyimana aho yatanguye amubwira uko yakiriye ingingo ya leta y'u Rwanda yo kwanka imfashanyo y'Ububirigi. Ndagira ngo twanze turebe imvano y'ibi byose aho uri guturuka n'intambara iri kubera mu karere k'ibiyaga bigari, ikaba imaze kugarika ingogo, kambona n'umwanya wo kwifuriza gukomera imiryango yose yaburiyemo abawo. Birabaje ko muri iki kinyejana cya 21 igihe umugabane wa Afurika ukirwana no kwiteza imbere, usanga hari abashyize imbere kwicana kurusha guteza imbere ibihugu byabo, kandi sasu ntabwo rigera ikemura ibibazo. Abasanga rero icyo kwiye gushyirwa imbere cyane cyane kubo bireba ni ugushyira imbere inyungu zabo bashinzwe kuyobora, kuko izi ntambara abazigomberamo cyane ni twebwe abaturage ba hano mu karere k'ibiyaga bigari. Abasaba rwose abo bireba bose gushyira imbere inyungu rusange z'abaturage bayobora, hanyuma bakimakaza amahoro. Ariko leta y'u Rwanda ivuga ko yashyize imbere agaciro, ukwiyubaha, kutavugirwamo no kudakangishwa inkunga kugira ngo baze kukubwira ibyo ukora. Kuri wowe icyo cyemezo cya leta y'u Rwanda usanga gifite ishingiro riri ku ruhe rugero? Ntekereza ko bahereye nuko bavuga bati igihugu cy'Ububirigi kirimo kirashaka ko guhagarikira imfashanyo, kandi guhagarika imfashanyo nabonye mu by'ukuri ntabwo n'ubundi bikemura ibibazo. Ubu tumaze tuvugana muri diplomasi mbereka ko guhagarika imfashanyo atari cyo gisubizo, kuko ni igisubizo cy'igihe gito, ariko ntabwo ari umuturambye w'ikibazo cy'intambara ikomeje kuyogoza akarere k'ibiyaga bigari. Kuko nitureba mu mwaka wa 2012 imfashanyo barazihagaritse, intambara yahagaze igihe cy'imyaka 10 gusa, kuko muri 2021 yongera irasubukurwa niko navuga kubera barayisubitse. Igikenewe rero umuturambye ukenewe ni ibiganiro, nibyo bishobora kurangiza ibibazo byo mu karere k'ibiyaga bigari, izi ntambara za hato na hato zigahagarara. Ariko leta y'u Rwanda ihora yifuza ko habaho ibiganiro bitaziguye kugira ngo ikibazo cy'intambara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kirangire. Ikibazo cy'intambara yo muri Repubulika ya Kongo cyo gihagarira gusa, kuko u Rwanda ruravuga ruti hari ikibazo cya FDLR, Uburundi bukavuga buti hari ikibazo cya Red Tabara. Igikwiye gukorwa rero nge kumbibona nuko buri gihugu cyose kuko gifite impunzi ziva mu kindi gihugu bigateza ikibazo, hakwiye kuba inama, ibiganiro ku rwego rw'akarere. Abo bakuru b'ibihugu tumaze iminsi twumva baterana amagambo, ahubwo bakicara bakaganira kuvuga ati ko ufite impunzi ziva mu gihugu cyanjye nayo nkafite zawe byarangira gute, kandi izo mpunzi nazo zikagira uruhare mu buryo ikibazo cyabo cyakemuka, nk'uko biri mu cyemezo cya ONU, umuryango w'abibumbye cyo mu kwezi kwa 12 umwaka wa 2020, bavuga ko ikibazo cy'impunzi kigomba gukemuka mu karere kose, kandi n'izo mpunzi zikabigiramo uruhare. Urumva aho ni ibiganiro ku rwego rw'akarere, ariko hagomba no kuganira muri buri gihugu cyo mu karere, kuko buri gihugu gifite impunzi zigitera, bakicara kuvuga bati dufite impunzi, ni iki gituma tugira impunzi, ni iki gituma tugira abaturage bacu batwigomekaho. Noneho bakicara, noneho ari izo mpunzi ari nabo bivuze kutegetse bose bakajya mu biganiro, bakareba kuvuga bati ni gute twakoraho impamvu zose zituma tugira impunzi, ni gute twakubaka igihugu kigendera ku mategeko, ku buryo itegeko rirengera buri muturage, nta mutangira ujya kuvuga ngo aricwa ziri ubwoko bwe, ntari umuntu ujya kuvuga ngo aricwa ziri ibitekerezo bye. Nuko naho bigomba kuva ni mu biganiro, nicyo gisubizo cyo kuri gihari, kandi bikareba ibihugu byose byo mu karere k'ibiyaga bigari. Victoire Ingabire Umuhoza uyobora ishyaka Darfa Umurinzi, ndagushimye cyane kubw'aka kanya uhaye Ijwi ry'Amerika. Yego namwe murakoze.
ijwi rya Amerika ryatanguye kubashikiriza ibiganiro vyaryo n'inkuru zitandukanye, zaba izanditse, izo mu mavideo, mu majwi no mu mafoto, biciye ku rubuga rwa WhatsApp. Woba ushaka kwinjira kuri uru rubuga, ja ku rubuga rwacu rwa Facebook Radio Yacu VOA, aho uza kuhasanga icyo bita link mu Congereza canke lien mu Gifaransa igufasha kwinjira muri urwo rubuga rushasha rw'ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti mwari muduteza amatwi, aha ni amakuru yacu ya mbere y'uno munsi agarukiye. Kuri mikro mwari kumwe na Diane Ninazwe, Shimire Nadia Taha yari muhinga bw'ivyuma, na Etienne Karekezi yaraduhagarikiye. Twemi ku izina ry'abagenzi bacu tubikebanuye tubifuriza umunsi mwiza, ahanje turongera mu makuru yo ku mugoroba. Agasaro kaburaga karabonetse, Voice of America. Agasaro kaburaga karabonetse, umuryango aho uri hose tega amatwi ijwi rya Amerika rigususurutse mu ndirimbo, mu makuru, mu biganiro. Agasaro karabonetse, Voice of America. Agasaro kaburaga karabonetse, umuryango. Agasaro kaburaga karabonetse, Voice of America. Agasaro kaburaga karabonetse, umuryango. Na na. Agasaro, your family, they are very happy to see again. Your family, they are very happy to hear your voice on the radio. Voice of America, ijwi rya Amerika rihuza abantu, diaspora bavugana ku ijwi rya Amerika. Agasaro kaburaga karabonetse, Voice of America. Agasaro kaburaga karabonetse, umuryango. Agasaro kaburaga karabonetse, Voice of America. Agasaro kaburaga karabonetse, umuryango. It's an MP record. Dr. Mash Production. Holy Seven, your smile. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Ielewe, ielewe. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Taarifa ya habari ya ukweli. Ielewe, ielewe. Vipindi vya furaha, amani, umoja na upendo. Vipindi vya furaha, amani, umoja na upendo. Dusangire ijambo yahuje benshi, muri sanga yakonse byinshi. Agasaro kaburaga kabonekeye benshi. Aha, kabonekeye benshi.
ejo heza nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi amerikana